Baramukije cyane mwese mwandanya munkurikirana hanyuma nibaza ko ishigwa turiko muciruka twaravuganye yuko kubera internet kubera ubuhungukana bumenyi buri kundi muvuduko mwiza kandi utodufasha gutera imbere narabwiye yuko internet iri mu muzoduha amafaranga menshi ariko nengiye kubigisha uburyo bubiri hariho kuzokoresha internet mu bwo gukoresha kuzokwinjiza amafaranga y'iwacu atumenyereye y'amarundi n'ubundi buryo uzoshobora gukoresha amafaranga nkoranabuhanga ugashobora kugura ikintu ukoresheje icyo bita banke digitale yawe ukadandaza n'ikintu amahera akaza yinjira muri ya konti yawe ya banke digitale yawe bivuga naho uzobitsa ubutunzi bwawe ushobora kugura ikintu ukayigurisha ku isi yose kandi amafaranga yawe akinjira ukayabona kandi ukayakoresha uko ushatse kose uko bari muri banki yawe iri digitale bizosaba yuko rero nabigisha gukoresha kumenya ubwa mbere uzoba ufise icyo bavuga email nzobicishwa ushobora gukereya email kandi email novuga ifise ubudahangarwa iri sekirize ikiri cy'igishitsi hanyuma nigishe n'abandi bashoboye bimwe navuga by'impano umuntu avuga ati ndafise impano kanaka ndabasaba umuntu wese afise impano kanaka iriyo yose ikintu ashoboye mu buzima bwa misi yose ikintu avuga ati ndashoboye iki ashobora gukora iki n'iki azombarira kugira ndamufasha ukuntu ashobora kuyironkamwo amafaranga mu kuyigisha abandi uburyo yigishamo n'ahantu yigishiriza izi mbuga ngurukanabumenyi dukoresha Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube n'izindi hariho uburyo muzikora ugasanga abantu bazikora mugasanga na email yuguruyeko canke motopass yarayibagiye ugasanga ni telefone yotakara canke bakayiba biramugoye yuko ashobora gutora konti yiwe byose nzobigisha ukuntu ushobora gukora amakonti yawe yize mbuga ngurukanabumenyi mu buryo bwizewe navuga professionnel hamwe umenya ati nugurije kuri iyi mbuga ngurukanabumenyi nugurije ko email ni na motopass ni kandi tuzihe kimwe cya sekirite niko ndababwira ubukomezi bwayo buri muri sekirite kubera ko izi mbuga ngurukanabumenyi nyene uko nyene ziteza imbere abantu hariho abantu utabakunda uko ugatera imbere ashobora kurondera ukuntu konti yawe yoyiba n'ibiri bakavyiba ivyo rero harimo ubudahangarwa bukomeye cyane umuntu azobigisha kugira bikunde ibintu byanyu bibe ata muntu ashobora kubikorako atari mubyo nyene mushobora kubikorako n'amafaranga azoba ariko arinjira abe ayanyu ku bazoba bagomba gukorana n'izo mafaranga nkoranabuhanga nabo nzobigisha ukuntu email zabo na motopass yabo biba bikingiwe ku buryo amafaranga nimba yaguze ikintu mu gihugu kanaka kimushikire vyoroshe n'ubutunzi bwiwe abitse aburungike abukuri wiwe hama bamusubize hazi inyungu n'umutahe wiwe kandi bibe mu buryo bufise ubudahangarwa ni ukuvuga sekirite totale sa murakoze nzobandanya ndababwira ingene mwobikora navuze umuntu wese afise impano ashobora kuronka amahera mu buryo bworoshe byose nzogenda ndabigisha umwe wese icimba ashoboye cose ntimufine hama ntimusamare internet iriho umuntu afise android kugira bikunde yuko tuyibyaza umusaruro mwakoze